Ah, oui madame, nishafika. Ni shofere wa Kombo taxi. Ni wewe unzani mizigo? Ndiyo mama, nishafika na kabisa mimi naona kabisa barabara inakauka. Hakuna hata mtu maki, hakuna hata mweko na pita. Sio kuna kwa nini? Okay, hagarara hunyene ndaje hunyene. Sawa ma. Fungurano, sokamo. Nakubwiye ngo sokamo. Niko basha mugeze he? Umva, mubanguke fasha umunyabwo kazi. Umva, fukama hasi. Mubanguke fasha kanyabwo kazi sha mubanguke bana. Katadushika. Basi ngoja niite mtu mwenye nilikuwa naletea hii makarto. Kwa msamu nipe vitu mnataka kisha nimpatie vyake. Ndakubaza hano twaye biki? Urafungura ari aturikana. Vuba. Acha basi niite mwenye nilikuwa naletea vitu vyake kwa msamu. Ngerezo telefone hano. Orashaka guhamagara bene wanyu wowe kugira ngo muze budufatanye mwebwe. Ibibazana turabayizo. Ibi nibiki ndiko ndabona. Petit frère, ibi nibiki uri kuragira. Sister uze gukora cyane. Nakubwiye ko twakoze umukwabo utagomba kuza mu mujyi. Subira mu rugo vuba none hanga. Mbaba rusubira mu rugo. Ubu turi guhiga ubunyabugo bwose aho uva bakagera. Guhungabanya umuriro. Ngwiki ngubunyabugo. Nibakira abanyabugo ubu rero urabakuye mu bantu ubashize mu tuntu. Nta soni haguruka cyane. Uyu mukobwa ko nzaniye imizigo yanje narindindiriye kuvejo. Umufata mu biki. Ntabwo ari amabombe. Nkoko. Ni makuku. Raba. None si wambwiye ngo dutangure korora inkoko. Si wabimbwiye. Urabizi ko aribo bantu bahungabanya umutekano wacu niho mvu turi kubahiga urumva nge urumva bagiriye nabi kubera wewe bamuhora ubunyabugo bwiwe imodoka bakayimena ntumbaze umujyane mu rugo wose rero